Je ubuzima navukiyemwo n'ubuzima bugoye cane. Je navutse mfise mama wanje, navutse ku musazi. Mama wanje yari umusazi. Bamwe batora amagopo mw'ibarabara bagenda biruka. Yego. Mama wiwanje yariruka, yari umusazi, yaratora amakopo. Uburyo navukiyemwo jewe bwo mumbona, sinzi mama ngo sinzi papa ngasuku, ariko mama namubonyemwo agace gato cane. Ego. Je rero uburyo navukiyemwo, mama yatuvyaye turi abana 4, ariko ntitwagiriwe ubuntu bwo kubaho twese. Ubu turiho turi abana 3. Uwundi mukuru wacu nyene yarapfuye, nawe acapfa nyene ageze mu gihe co kuja kubaka, apfa ku musi wa 5 kw'isabato agira mariage. Urumva ko bitoroshe. Ego, turabaho mw'ubwo buzima bugoye cane. Mama wiwanje amaze kuntwara inda, urumva ko navutse ku muvyeyi w'umusazi. Kuba rero Imana yaranzigamiye mu nda ya mama. Murazi ko umusazi agenda atora amakopo akiruka, ntagire n'ikintu na kimwe aba azi no mu bwenge. Kuba nkiriho novuga ko ari ubuntu Imana yangiriye. Ntimwamenya n'uwamuteye inda, ntiwigeze umenya papa ati n'uyu? Kugeza ubu je sinzi papa wiwanje ngo n'ubu, kuko mama wiwanje bamufata ku nguvu, urabona nk'umuntu w'umusazi aho aryamye, uri umugabo uraza nyene ugakora ivyo wigombeye ukigira, nubwo umutera inda ntamenya ati uwanteye inda ni naka. Rero je navukiye mw'ubwo buzima, ubu tuvugana sinzi papa ngo n'ubu, sinzi ngo bimeze uku, sinzi umuryango wa papa, nisanze mw'ubwo buzima. Ego. Rero hamaze kugera ngaho, ndaguma ngaho, ndakura, nagiye kubona mama mfise nk'imyaka 5, 4. Mama wiwanje vyaramufata akiruka, bakamufata bakamuboha ibiziriko basaza biwe, bakamukubita, bakamubwira yicare, kumbure barabe ko vyoca ureha. Ariko wapi bakamushirako ibiziriko, ivyo biziriko akavyibohora, akavyiyambura, akagira ante mugabo akiruka. Mw'ubwo buzima mama yari afise ibikomere vyinshi cane ndavyibuka, nubwo nari umwana muto. Hageze ngaho haragera igihe mama atora ubwenge buke buke, aragenda mu rundi rugo kubaka. Agiye kubaka yubatse ahantu hitwa ku Musenyi, yubakana n'umugabo yitwa Sankaratoma. Uwo mugabo rero bamaze kubana igihe gito mama aratwara inda, atwaye inda avyara impanga, hageze ko avyara vyongera biramufata ariruka. Abo bana b'impanga bankurikira yabavyaye ari umusazi baboshe, no kugira bavyare vyaciye kure n'ubuntu Imana yakoze. Benshi bambwira ngo nuriye indege nzoca nsara bivanye n'ubuzima navukiyemwo, kuko benshi bari bazi ko ntegerezwa kuzoba umusazi nkuko mama yari umusazi. Benshi barakunda kuvuga ati wewe uri umusazi ahubwo ntukomeye. Nawe nabariye ko ngiye hanze, nawe nabwiye ko ngiye hanze bambara ati uja hanze atahugura umusazi, ati ivyo ni vya bisazi vyafata mama wawe. Kuko mama wanje yari umusazi neza neza, yariruka apana bimwe vyo kuvuga ngo umusazi iki. Benshi baca bavyibukira muri Bubanza canke muri Gihanga, mbo baca banyibuka. Mama wanje yitwa Sinzobashikira Anita, benshi kugira muce mumumenya, yari umusazi, yariruka, yatora amakopo. Benshi rero bakavuga ati ngo wewe ngo niwurira indege ngo kwirya esikaya ya mbere, ngo uzoca wiruka uba umusazi, ngo uzoca usara. Ngo nta bana bavutse ku basazi ngo buririra ngo indege ngo nabo baca basara. Ivyo nivyo bambariye. Benshi bakamara none hoho uja hanze ufise amashuri angahe? Ivyo ndababwira abantu b'Imana vyarabaye. Mukeneye ubuhamya nogenda nkakora ikiganiro, ndiyo mvuka, ababanyi mwovyumva ingene babivuga. Je mumbona uko je navutse ku musazi, umusazi akwije ibisabwa nyene. Ego. Ico gihe nari mfise ubwoba nyene bwo kuvuga ati noneho ivyo bambariye bizoba. Turagenda, tumaze kugenda turashika ku kibuga c'indege mukura, twagenda bigoranye kuko baradufata cane. Je nabaye nimero ngira mu bantu bagira nka 2 bagiye mu Barabu, kuko twagiye kuri pasiporo z'imyaka 5. Twagenda baduhiga, polisi dufashe twarapfungwa, tugasubizwa inyuma. Ico gihe rero dushitse ku kibuga c'indege, bantu b'Imana nta shure na rimwe nize, sinzi gusoma, sinzi kwandika. Mugabo ubu hariho bimwe bimwe nagenda menya vyo gusoma no kwandika buke buke, bivanye n'ukuntu nza ndagenda mu bihugu n'ibindi, ubwenge buraza cane. Ego. Hama ico gihe
baraduhamagara bahamagara umwe agira ngo nyaruka kugira wurire indege baraduhamagara baratugongera ndayibonaho indege iri ndavuga mana yanje we umfashe ego simpave nsara nkuko babimbariye abana b'abantu bo bivuga bagahindukiza bagaca mu bindi bintu bakanshiramo imiyaga mibi nkasara bikaba ariko wewe uri Imana iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera uri Imana iyo uvuze ati nje kukugira neza ubuje nyene kugira neza rero shaka hanye naha uyerekane nk'Imana aho nari hose naguma senga nubwo nari mu ndege naguma senga sikara ya mbere ndayurira ya kabiri ya gatatu iya kane ndashika indani mu ndege uricara ndicara kuko ico gihe twakirwa n'abakobwa beza basa nawe bafise imishatsi nkuko kiwawe nyene baratwakira baratora pasiporo yanje barambaza mu Congereza ndabura ivyo nishura aca bararaba inimero yanje inimero nicarako yo mu ndege baratwereka ati bandanya uku wewe urudome rwawe ruraha aho ubona urudome rwanditse niho wicara turagenda hongera njugumira agasakoshi bantu b'Imana nagatwariye mu maboko nagafashe nkuko unya nafashe ngo nagumije n'ubwoba natwe no gukura n'ibirato unabifate mu maboko kuko numva menga ubuzima ngiyemo ntibuzokoroha bana ndafata agasakoshi ndakaguma turabandanya turagirante turagenda niho twashikira uwundi mwigeme aratwaka intuzeya atwaka amatike y'indege araraba aramfata ukuboko aranyereka ati we wicara aha ico gihe nsanga rero inimero yanje yaguye heye kwidirisha ugenda ndirahira iryo hanze ngene bimeze wa mwana w'umusazi bana ndicara ati ndageze mu kirere muzosubira indege harya nyene igihaguruka kuko Imana yari yambaye tukabona wuri ugishika nyene wicaye ku ntebe uzoca ubanza ushima Imana hamuca usenga ugira ntusambuza imyuka mibi yo mu kirere imyuka mibi y'abadayimoni imitego y'imitezi bogutega abo tongera ibintu ugenda urasenga maze gushika ntangura gusenga harya indege itanguye kwarara nyene ngo ihaguruke kurya kuntu izunguruka benshi mucamwo bibona itanguye kwarara ngo ihaguruke noneho numva ikintu umenga kirahagurutse rero kiridugije ngo kiduge nyene muca muvyumva rero nca numva ubwoba nca numva n'akantu gakubisa hagati mu bwonko ngo tibasi rero ndasaze niko naciye mvuga mbwira uwo turi kumwe ati ndasaze rero karabaye uzi ko ihagurutse nje numva akantu kadoze hagati mu bwonko Roy TV. mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi twagendeye ku Mubone turi mu kiganiro Intahe. Murabizi yuko Roy TV imaze gutangura kubashitsako ikiganiro Intahe aho mumva vyinshi vyagiye mu buzima bw'abantu batandukanye bishobora nawe kukwigisha canke bikagutera intege kugira ngo ntiwihebure canke se ubone yuko ejo atacu uzovamwo canke utotera intambwe. Ni vyinshi bihavugirwa urumva yuko namba uri mu bibazo vy'ubuzima nturi wenyene namba waraciye ahakomeye hari n'abandi bahaciye ariko Imana ibagirira neza. Ndi kumwe n'umumama mwiza cyane murabona araberewe reka banze bidondore hama duheze tubandanye n'ibindi. Turakwakiriye kuri micro za Roy TV. murakoze cyane Umeze neza? yego ndashimira Uraberewe? murakoze asante sana Yego. Hako baragukurikirana barakeneye kumenya uyu mama mwiza tubona ngaha ninde ko mwamusanze wiwe bimeze gute hama cha twinjira rero ku ntahe yacu. ku mazina yanje murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Nibitanga Solange nkaba ndi umumama w'abana 4 yego. Nibitanga Solange mama nde? Mama Brise. Umaze kwibaruka abana si byiza ko tukuvuga mu izina. Okay. Uno munsi dufitiye intahe idasanzwe mama Prince Belize. Mama Belize uno munsi dufitiye intahe idasanzwe y'ubuzima yakuriyemwo kuva akiri umwana uko yavutse gushika iyi saha uko tumubona yicaye neza ari umumama aberewe. Mama Belize wotugira ku muriri intahe yawe tukayumva turayiteze cyane.
Yego cane. Mhm. Hama mbanje kubaramutsa Mm. aho muherereye mwese. Ku mazina yanje mwumvise ingene nitwa, ndi umumama w'abana bane Yesu yagiriye neza. Yego nabonye ikiganza ca Ndiho, nabonye Yesu angendera angirira neza. Ubuzima bwanje navukiyemwo n'uburyo nakuze ni ibintu bitangaje cane. Rero nagomba mvuge uburyo nabayeho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta Imana itokura umuntu kandi nta Imana itogeza umuntu. Cane. Kumbure hariho umwe canke babiri batatu bari mu buzima jewe navukiyemwo, narinzanye indemesho kuri abo bantu. Jewe ubuzima navukiyemwo n'ubuzima bugoye cane. Je navutse mfise mama wanje, navutse ku musazi. Mama wanje yari umusazi. Bamwe batora amagopo mw'ibarabara bagenda biruka. Yego. Mama wiwanje yariruka, yari umusazi, yaratora amakopo. Uburyo navukiyemwo jewe bwo mumbona, sinzi mama ngo sinzi papa ngasuku, ariko mama namubonyemwo agace gato cane. Ego. Je rero uburyo navukiyemwo, mama yatuvyaye turi abana bane, ariko ntitwagiriwe ubuntu bwo kubaho twese. Ubu turiho turi abana batatu. Uwundi mukuru wacu nyene yarapfuye, nawe aca apfa nyene ageze mu gihe co kuja kwubaka, apfa ku musi wa gatanu kw'isabato agira mariage. Urumva ko bitoroshe. Pole sana. Yego turabaho mw'ubwo buzima, ubuzima bugoye cane. Mama wiwanje amaze kuntwara inda, urumva ko navutse ku muvyeyi w'umusazi. Kuba rero Imana yaranzigamiye mu nda ya mama. Murazi ko umusazi agenda atora amakopo akiruka, ntagire n'ikintu na kimwe aba azi no mu bwenge. Kuba nkiriho novuga ko ari ubuntu Imana yangiriye. Ntimwamenya n'uwamuteye inda, ntiwigeze umenya papa ati n'uyu? Kugeza ubu je sinzi papa wiwanje ngo n'ubu, kuko mama wiwanje bamufata ku nguvu, urabona nk'umuntu w'umusazi aho aryamye, uri umugabo uraza nyene ugakora ivyo wigombeye ukigira, nubwo umutera inda ntamenya ati uwanteye inda ni naka. Rero je navukiye mw'ubwo buzima, ubu tuvugana sinzi papa ngo n'ubu, sinzi ngo bimeze uku, sinzi umuryango wa papa, nisanze mw'ubwo buzima. Ego. Rero hamaze kugera ngaho, ndaguma ngaho ndakura, nagiye kubona mama mfise nk'imyaka 5, 4. Mama wiwanje vyaramufata akiruka, bakamufata bakamuboha ibiziriko basaza biwe, bakamukubita, bakamubwira yicare, kumbure barabe ko vyoca ureha. Ariko wapi bakamushirako ibiziriko, ivyo biziriko akavyibohora akavyiyambura, akagira nte mugabo akiruka. Mw'ubwo buzima mama yari afise ibikomere vyinshi cane ndavyibuka, nubwo nari umwana muto. Hageze ngaho haragera igihe mama atora ubwenge buke buke, aragenda mu rundi rugo kwubaka. Agiye kwubaka yubatse ahantu hitwa ku Musenyi, yubakana n'umugabo yitwa Sankaratoma. Uwo mugabo rero bamaze kubana igihe gito mama aratwara inda, atwaye inda avyara impanga, hageze ko avyara vyongera biramufata ariruka. Abo bana b'impanga bankurikira, yabavyaye ari umusazi baboshe no kugira bavyare, vyaciye kure n'ubuntu Imana yakoze. Urumva rero ubuzima twavukiyemwo n'ubuzima bugoye cane. Hama rero mama wiwanje amaze kuvyara abo bana b'impanga, urumva ko bavutse mu buryo bugoye cane. Tuguma ngaho turi impfuvyi uko nyene, tutabona, je ntabona papa. Muga nubwo mama yavyaranye n'uwo muntu, uwo muntu ntiyigeze akurikirana abana ngo abafashe. Kugeza n'ubu ntabwo tubona ko abafasha bakurikirana. Hageze ngaho duhungira muri Congo, tuvuye muri Congo mama aza nyene yarakize buke buke. Tugeze muri Congo twamaze nk'ikintu c'umwaka umwe, mama wiwanje avuye mu bikorwa vy'Imana, avuye mu bikorwa vy'Imana birya vyo kurima, ivyo bimenyerewe za Bubanza na Gihanga, kuja gukora imirimo y'Imana nko kurima nk'ibipatane baba bapatanye ku mashengero, bakabaha amafaranga. Mama avuye gukora rero ashitse mu rugo, yari yadusigiye nyene ivyo duteka, ivy'abana batonya bacu barya bagiye kw'ishure, turabiteka. Ashitse aratubwira ati jewe rero ngomba ngende kuryama.
camubwira none uryama utiyoze aravuga ngo ya ngo numva ameze nabi mama wiwacu aragenda kuryama ageze yaho aryama yarasenze je ndagenda gutora umunyu ngo ndunge ivyo kurya nsanga mama ariko arasenga mama ariko arasenga ambwira uwo mukuru wanje nyene yapfuye turazijana ati ko mama ariko arasenga numvise ijambo asenze avuga ngo uzompa iherezo ryiza rero sinzi impamvu iryo jambo arivuze mukuru wanje yavuga ati sawa ntaco mureka asenga aryame muga yongera arampamagara arambara ati Solange ukurikirana abana bagirene muronde ivyo kurya muhagaburire bagende kw'ishuri bari abana bato turateka tumaze guteka sinzi ikintu nibutse kuja gutora muhira ngiye kugitora oya hagiye umwana mwayo mahasa nkurikira hagiyemwo mutonya agiye mutonya sinzi ikintu yaragiye gutambara isahani sinzi aca asanga mama ariko arata ukuguru n'ukuboko caraduhamagara ati muze murabe mama ariko ata amaguru n'amaboko tugiye kuraba dusanga mama ebana asa n'uwapfuye duca duhamagara basaza biwe bari mu mirima gusora ibintu vy'ivyema gusoroma ivyema bamaze gushika baramusengera bamusengeye baca tubwira ngo yapfuye ico gihe rero urumva ko twari tukiri bato ico gihe wari ufise imyaka ingahe? nari mfise imyaka 9 hageze ngaho rero mama wiwanje amaze gupfa uwo mwanya nyene apfiriyeho yapfuye sahindwi saa 9 bari bamutwaye ku kintu c'inderuzo kumuhamba mu Iburamata caja kumuhamba twagenda ku maziko turamuhamba turataha rero duca tuguma mu ubwo buzima bumeze nabi tutabona papa ntituzi papa nta muvyeyi ntitubona mama arapfuye mu ubwo buzima nyene nibwo twabayemo hageze ngaho turaguma mu ubwo buzima turakura tuguma nyene turibeshaho tuja mu bintu vyo kuropika imiceri benshi baza kuvyumva barabitahura tuja guca amatasha kuropika imiceri turi abana kugira turondere ingene tugira ante tubaho twigurire uduhuzu muje no kw'ishuri tumenye ingene tubaho hageze ngaho niho rero mukuru wacu yagira mu rugero rwo kureshwa arareshwa rero mukuru wanje arashimana hageze yaho yogira mariage agende ku mugabo acapfa kuwa gatanu kuwa gatandatu agira mariage amaze gupfa abantu barambwira ati rero ko mukuru wawe apfuye nawe wishe urya mukuru wawe nawe yiteze kugira ane kukwica indanyo kwawe rero igomba ihone atanu umwana bashize babibaze bavuge ngo uno umwuzukuru asiganaka hama rero nanje nari umwana w'imyaka 14 ico gihe ntanguye kureshwa murabizi abantu ingene umukobwa yamaze gukwiza 14 abamurondera baba benshi barandesha bandeheje niho nemera abantu barambwira ngo niwigire ku mugabo ngo azokurera nca ndagenda ku mugabo ngiye ku mugabo tumaranye nk'amezi 3 sinzi ingene vyagiye biramera ukuntu nca subira kwabibi ntazi ko mfise inda subira kwabibi bavyara mama subiyeyo rero ga hageze ngaho kumbe sinamenya ko mfise inda mu kwezi kumwe nza kumenya ko mfise inda barabimenya urumva ngize ngo dusubirane nsubire mu rugo nza numva ngo bamwishe umugabo yakora iki yari umusoda mu bintu nyene ico gihe ntiyari bwinjiye mu gisoda indani mugari muri barya basoda babitarya umunyu na bagatayeri bacavyibuka hama hageze ngaho nza numva intumwa nsanze muhira ngo baramwiciye mu rukoko ikiziga ntitwabonye ico gihe aca asigira inda y'umwana wanje wa mbere n'umukobwa baravyaye arubatse nawe urugo hama amaze gupfa nsigarana inda y'amezi 3 urumva nari impfuvyi nca nitwa iki umupfakazi ukiri muto narinzi yuko ndose ubuhungira ahantu nicara umuntu azomfasha kira kintu cose nzokenera incamba umupfakazi kandi nkiri umwana kunda ya mbere urumva ko bigoye mba mu ubwo buzima rero kugeza n'ubu ndahangayika ndabaho Imana irangirira neza abavuga bakavuga ko ataco nzovamwo ngiye kuba mayibobo ngiye kuba imbobo ico gihe rero haza umubanyi arambarira ati ngo ndakumanukana i Bujumbura yaba mu Buterere aramanukana afise umwana wanje w'umukobwa Berize umwana yangana gute umwana yari afise amezi 5 yarakiri uruyoya ndamuheka turamanuka i Bujumbura aho rero nta no gusezera abavyeyi twari dufise ibintu turiko turakuroganura azi ko
mu rugo usanga umwana hatabura na cane cane warasubiye muhira eh, ufise umwana eh, ugiye kumuhana kandi urumva haba vyinshi. yego. Ico gihe rero sinigiriye inama yo kubwira umuvyeyi bibi ngo ndamusezere, ca nigira inama yo gukurikira wa mumama mu Buterere, ryari ryo rya mbere ngiye mu Buterere, turaza tuhashitse uwo mumama ngira nawe aca avyibuka n'igihe cose yabibonye, aca aranzana mu Buterere ambwira ko nje guhindurirwa ubuzima, nzoronka ubuzi nkakora, umwana wanje akabaho neza. Dushikira iwe nca nsanga kubaho n'ubuzima bugoye cane, no kugira turye I Bujumbura nuko no kugira turye vyaba ikibazo, turose na zirya ndagara zitwa za bucungu twashima Imana. Rero ndaba muri ubwo buzima atangura kumbwira ngo hariho ahantu yoza arantwara guca amafaranga mu bintu vyerekeye vy'ubusambanyi, ndamubwira atoya ntibishoboka, nca ndashakisha akazi mu babanyi ababona nyene ingene mbayeho mw'iyo nzu y'uwo mudamu, barandondera akazi mu Buterere nyene, ndaronka akazi ko mu nzu, ndakora akazi nyene bigoranye n'umwana mu mugongo. Aho hantu nakora bari bafise abana bato bato, hari umwana w'amezi 8 yasumvye amezi 2 umwana w'iwanje, ndahakora. Maze kuhakora urumva afise umwana mu mugongo, ndaba uwundi mwana, kenshi wasanga nitayeho wa mwana naraba, wa mwana wa mabuja naraba, kugira bikunde ndonke iki twa dufaranga bampembe, ndonke ingene nambika umwana, ndonke nanje ingene niyambika, ndonke n'ingene mbaho muri ubwo buzima. Urazi ko ubuzima narimwo ico gihe urumva bwari bugoye. Ico gihe umwana w'iwanje yashobora kurira n'uwa mabuja akarira, nkata w'iwanje nkatora umwana uwo ndiko ndakorera, nkamuhendagiza, nkateka ubuyi bw'uwo mwana, aho guhereza umwana w'iwanje nkagaburira wa mwana nsanzwe ndaba. Mabuja akaza akambara ngo uti ico cana hasi ngo untorere w'iwanje, nkatora umwana twaja gusenga, nkagenda mpetse wa mwana wa mabuja w'iwanje mfise mu maboko. Rero vyari ibintu bigoye bantu b'Imana, nakuriye mu buzima, navukiye mu buzima bugoye, mba no mu buzima, nkurira no mu buzima butoroshe. Rero ivyo ico gihe ndabibamwo, ndi muri ubwo buzima ntagira shinge na rugero, ndakora aho hantu ndahamara imyaka ingana n'3 nkora. Ico gihe nca nigira inama, imyaka 3 iheze nja kuramutsa abavyeyi, ndagenda ntwaye nyene utuntu nyene two kuraba abavyeyi, ndashika mu rugo kuko bari baranshakishije barambura. Nshitse muhira bambonye haraba ivyishimo nyene, ndasubira mu rugo, ndaguma ngaho, sinzi ingene ndandarije muyomba wanje utuntu ibintu vya resitora ahantu hitwa mu ya kabiri muri Vede, ndamudandariza resitora. Ico gihe haca haza rero nashorerwa n'abantu benshi, haca haza umutama ariko aranywa ifanta. Haje umutama ariko aranywa ifanta arayinywa, mugabo yari yarandeheje ndanka kuko nabona ko ari umutama tutangana. Arambwira ati rero reka ndaguhereze kw'ifanta unywe. Iyo fanta arayimpa, ndayinyoyeko sinasubiye kumenya ubwenge n'ikintu na kimwe. Nagiye gutora ubwenge nisanga ngeze aha mu Buterere mu Kinyanko ngaha mu Gitwa, ariho yagize ntiyantwaye, muga umwana sinamusize, nagiye gusanga ariho ndi ebana tubana, ca ndahamara amezi, nagiye gutora ubwenge ndahamaze 7. Ubana n'uwo mugabo? N'uwo mutama yarakuze cane, yarafise nk'imyaka 60 canke 50. Hama muhira baranshakisha barambura, mu nyuma niho naronka umuntu ntuma ndabibabwira, bibi wanje avyara mama aca araza gusara, ati nje gutora umwana wanje nta kuntu yobana n'umutama asumbana se yamuvyaye. Ico gihe aje kuntora, abantu bavuga ati banza mumutware kwa muganga murabe ko ata nda afise. Bantwaye kwa muganga ca nsanga mfise inda yiwe. Urumva ko vyari ibintu bigoye cane, urumva ko uwa mbere yapfuye, urumva n'ibindi bibazo ninjiyemwo. Ca ndaguma ngaho mfise inda yiwe, bamwe barampanura iyo nda uyitwara he, ko uwo mugabo akwemera, ko uwo mugabo akwemera guma mw'iyo nzu mubane, cankwe naho inda yikureyo. Ndavuga nkureyo inda kweri? Oya, reka nemere nzomuvyara. Abantu ati rero guma k'uwo mugabo mubane, agusumira kumenye kuko ushaka kugenda iwanyu urabona nta se ugira, nta nyoko ugira, bikagorana, bikakugora, ariko uri kumwe nawe azogira ahantu azogufasha. Ca ndagumana n'uwo mugabo, tumaze kugumana
niho rero mvyara umuhungu akurikira umwana wanje wa mbere Berize. Turabana tuba mu Buterere, duca kuza turagenda gusenga ahantu kwa Jone aha mu Kinama, aha muri Bubanza. Turaja gusengerayo, nukuri umukozi w'Imana Jone ahari, Imana imuhe umugisha. Turasengerayo igihe kitari gito n'uwo mutama, niho Jone rero Imana yamubwira ati wewe abarira jewe ati wewe Imana yambariye va kurya mugabo w'abandi ategezwa gusubirana n'umugore wiwe wande wa mbere, niwe Imana yemera. Wewe uriko urabona ubuzima bwawe, uwo mugabo ntimungana, Imana yambariye va mwarurya rugo ugire vuba uveyo, ntubucugire ingorane. Niho naca ngirante, aca ntekera impuzu, uwo Jone aca dupangira inzu twaba mama 5, tuba mu nzu adupangiye, rasiyo niwe yaduha. Aho nari mfise nyene uwo mwana n'uwo Berize nyene, turaba mw'iyo nzu n'abandi ba mama. Haragera igihe rero Imana intera iteka, Imana ikaguma imbwira ndaje kukugirira neza, uzurira indege uzoja hanze kurondera ubuzima, uzobaho mu buzima bumeze neza. Ico gihe nari mfise igikwembe kimwe n'agakanzu kamwe. Ku munsi wo kuja gusenga narara ndakamesuye nkanikira, gaca nkakambara nkaja gutegura, nari umuririmvyi nkaririmba. Muga nkaguma ndi kwisezerano ry'Imana, Imana ikaguma imbarira ati humura ndaje kukugirira neza, isaha n'isaha nzokugirira neza. Imana ikambwira tugiye kuzokwitwa mabuja, Imana ikambwira ugiye kuzoheka abana, ugiye kuzoba mama w'abana, ugiye kuzohamagarwa bibi. Nkavuga none kamana ivyo bintu bizozana na hehe? Imana ikambwira ngo ugiye kuzoja hanze. Nkavuga none kamana je nta mashure ngira, sinagiriwe ubuntu bwo kwiga, nakuze ndi imfuvyi, sinarose umuntu anyigisha, je nta mashure ngira, none nzokurira indege nje hanze gute ko ntazi no gusoma neza? Imana ikambwira ati je inzira zanje ni nyinshi zirenga 1000, nzokugira neza uzoja hanze. Rero Imana ikaguma ica mu bantu batandukanye, Imana ibivuga ko ngiye kuja hanze. Rero muganguma ndi mu bwo buzima bubi, harageze n'igihe nja mu mihanda gusega. Abana banje baravyibuka, tuja gusega hehe iyo mu Nyakabiga, twaradodora ku mpangu z'abantu tugasega umuceri, bakaduha umuceri mu mashashe. Cankwe nagwaye nkirirwa muhira, Berize wanje mwamubonye akaja gusega na mukuru wiwe Joshua, bakagenda bagasega bakadodora. Haraho babaha n'igihe babima, kubera umwana wanje Berize yakuze ari umwana afise nyene igikundiro ku bantu, kubera yakuze ari umwana muniniya mwiza. Abantu bamubona hagiye gusenga akamubaza mama wawe akora iki? Mama nta kazi akora. Mubayeho gute? Tubayeho uko. Haragera igihe bacamuheza amafaranga nk'ibihumbi 5. Ivyo bihumbi 5 vy'ico gihe yari amafaranga menshi cane, yari afise agaciro. Rero ico gihe bakazana umuceri, je ntarose ayo mahirwe yo kuja gusega, bakazana umuceri utetse, umuceri utetse n'ibiharage, bakabizana tugasangira twese mu rugo, tugasangira n'abana bose. Hama ubuzima bukabandanya. Bwaca naronka utuguvu two kugenda gusaba, tukajana. Haraho je nasigara inyuma nkabereka injira mwarurya rupangu, bakinjira. Haraho babahereje, ndibuka umunsi umwe barabahaye umuceri n'ibiharage vyagashe, nta kintu na kimwe nari mfise mu rugo. Abana barambura none ma ibi bintu bigashe turabirya? Ndababwira nimubirya, none mutabirya mugira gute? Murarara inzara? Abana barabirya. Ubuzima nibwo twarimwo kuri Mosi yo Gikungu, twirirwayo gusega, tukicara musi y'imyembe haga igikungu, benshi barahazi. Tukicara musi y'imyembe, umwembe wakoroka, nkavunira abana urugo he utore, bakawutora, nkabika mu gashashe. Urumva twakwirirwa kuri Mosi, hari ukuntu batanga umuceri n'ibiharage, umubikira araho yaratugaburira. Ngiriwe ubuntu nkagendayo akampa uwo muceri n'ibiharage nk'ibiro 2 n'umuceri nk'ibiro 2, nashima Imana kuko navuga ati no munsi umunsi wuno munsi uravuyemo n'uwejo uravuyemo. Ego nkaza nezerewe aho hantu kuri Mosi yo niyo nirirwa cane. Ariko rero igihe kigeze Imana iragirante irantabara. Nje kuvuga uku, hariho abantu benshi bari mu bwo buzima je navukiyemo, n'ubwo buzima nabayemo. Nshatse kubabwira yuko
bahumure Imana iricakora cane urumva Imana ntayitokura umuntu kandi nta Imana itogeza umuntu jewe ubuzima ubu ndimwo ego ndi mu buzima mugabo si kuvuga ngo ndi mu buzima ngo bwiza bwa cane ariko ndi mu buzima butoroshe kuko mfise n'abana biga mfise umuryango ariko rero igihe nabayemo n'igihe ubu ndimwo biratandukanye ni ntahikomeye rero ico gihe ndagumaho ndi muri ubwo buzima nta mpuzu nagira nukuri benshi baca bavyibuka benshi baranyibuka nirirwa ku mihanda gusega hari naho nambara impuzu yaboze nkayitura mw'ibarabara nkayambara ebana nkaja mw'ibarabara nkicara harya muri ville n'utwana nkasega hari umunsi bambara ati none wewe ko ufise amaguru n'amaboko we ntiworondeza amaboko ntiwoja gukora nkabaraba hari naho babimbarira nkabatuka nkaca numva menga baranyase ariko simenye ko ari cyo gihe cyane cyo gutabarwa ndagenderamwo ivyo bihe nyene nsegerereza niho naguma ngaho bantu b'Imana Imana iratwenza cane ahantu n'abana ba mu nzu y'ibihumbi 10 niyo nzu kugira tuyire vyaba intambara urumva afise abana batandukanye sinoreka kubibabwira imbere aho bari babiri nari mfise abana batatu ico gihe kuko duheruka urya wa mbere papa we yapfuye n'urya waronse kuri urya mutama uburyo narosemwo abana banje n'ibintu bitangaje urumva hari abana mfise bose ntibasangiye base bivanye n'ubuzima nakuriyemo rero umwana wa mbere mwumvise uburyo namurose uwa kabiri nawe mwumvise uburyo namurose uwa gatatu rero n'uwo wa kane uwo wa mbere urumva ko adasangiye se n'uwa kabiri uwo wundi yagira gatatu n'uwa kane abo basangiye se uko ari babiri rero ncagirirwa ubuntu ico gihe Imana imbwira ko izongirira neza nkaja hanze rero hariho ukuntu ndiko ndakora akazi niyogereza ivyombo nicara kw'irembo ndiko ndoza ivyombo mesura ndirimbira Imana ndirimba uturirimbo nukuri Imana yarangiriye neza novuga ko Imana yantwengeje nkuko yatwengeje Sara ico gihe rero nkaguma mesura ndirimba rero sinamenya yuko Imana mu gutabara umuntu ica mu bantu hariho umumama yakwama yaciye kw'iryo rembo ndiko ndaririmba akandamutsa nkamusubiza akirenganira niho rero ico gihe mvuye ngiye ku masengesho ico gihe co gutabarwa kugira bikunde mve mu bwo buzima Imana irambara ati uno musi nyene urabona igisubizo mbona ko ariye kugiye kuja hanze uno musi rero bigiye kugira ante kwiyerekana ndavuga ati Imana uratwenza kwera taho no gushaka ndagukorere kuko nawe umukozi w'Imana aho ushaka nicare ndagukorere tireka ndagukorere kuko nta bindi mbona nokora atari gukorera wewe kuko ntuhemba zero ndizeye ko umwanya n'umwanya utegezwa kuzontwenza ndaguma mu bwo buzima Imana irambara ati nukuri ubu mwaka ntuhere utagiye hanze ndavuga ati Imana ico giranshira ku mugongo iranteka iranzungurukana aho abantu bose bari batemera ibintu vy'ubuvugishwa je ndi umuhamya wo kuvyemera Imana ishira ku mugongo iranzungurukana Imana irandirimbira indirimbo ivuga ngo nzobaheka ku mugongo wanje urumva Imana irampeka iranzungurukana irambwira ati iki nico gihe cawe co gutabara ndavuga ati Imana nukuri kora ndakubone ico gihe rero Imana icitora ishakoshi zino shakoshi baheka mu mugongo abanyeshure irampekereza ibwira abantu ati abantu bafise amafaranga ngaha hafi bayazane ico gihe amahera barayazana ndagira umunezero ndavuga ati Imana yanje arya amahera yose aho bayampera uno musi ndarya n'akanyama nca mitasumira abana banje akanyama ayo mafaranga barayatoza Imana umuntu ari mu rutsinga barampaye amafaranga ndayafata amafaranga menshi cyane ndayafashe uku Imana irambara ati nubwo yafashe saa yawe ndayasubiza abayatanze uwenda nuharura ayo mafaranga uwenda ndaharura amahera Imana irambara ati bara ayo mafaranga ndayabara maze kuyaharura Imana irambara ati uriko uraharura ayo mafaranga niko ugiye kuzoharura inoti za 10 n'amadolari nje kukugirira neza numva rero agatima gatanguye kurema ndabara ayo mafaranga nezerewe ayo mafaranga amaze kuyabara Imana izanisha intuze ikaye irambwira ngo sinya
ku rupapuro rugaragara ndasinya ndabarira Imana none ko nsinyiye iki ngo sinya wewe nsinyira gusa ndayisinyira mpejeje gusinya Imana irambarira ati none ivyo usinyiye urabizi mvuga ati eka iyo ni viza usinyiye ndavuga ati Imana wewe uratwenza hama Imana ikirazana iki igitenge ibitenge iranyambika ngo uku niko ngiye kukurunda k'impunzu ndavuga ati amena bikore Mana hageze ngaho ndaba mwico gihe mwayo masezerano y'Imana Imana irambara ati unsize ngaha no muhira uransanga uriko uranyumva ndaguma ngaho igihe cyo gutaha kiragira turataha dushitse muhira nicaye imbere y'umuryango ndafungura mejeje gufungura nja mu nzu ndaryama ndyamye gato nza numva umuntu adodoye ku muryango abarira ico gihe umukobwa nari ntunze mu rugo aramubwira ati aha turondera umumama dukunda kurengana twumva aririmba uwo mumama niwe dukeneye numva umwana aje arambara ati mama hariho abantu bariko barakurondera bameze gute ngo kandi baje n'imodoka ntumbarire bantu b'Imana je ko ndi nyakamwe uwo muntu yoza kundondera agira mu modoka nuwahe barambwira ati ntubona abantu baje kukurondera kandi n'abamama bameze neza bifashe neza ati bafise n'ibitelefone bininiya ico gihe nta telefone nk'izo twaba twari bwaronke uwo bafise telefone nk'iyo yaba yitwa iki umugabo yaba ari umuntu akomeye cane nari mfise agatelefone k'akaduruduru ico gihe ndibuka nari nakaguze 15,000 ndavuga ati ntaco babwire binjire barinjira naba mu kazu nyene kabayabaye ka feke n'umuryango wari hafi wo guhenuka binjiye baricara mu dutebe nari mfise turayaga tukiyaga ndababaza ati mugenzwa n'amaki ati ni wenyene twarondera twebwe hariho amadiri turiko turakina yo kurungika abantu hehe hanze yo uwo musi naratamvye ndasimba gatatu imbere yabo barambara ati none kusimvye nibiki tifise igituma nsimba tijeyo niriwe hariho ibintu nabwiwe bisa nibi muje mumbarira ndasimba niterera hejuru barambwira ati nyabuna twe turungika abantu mu bihugu byo hanze Oman na Saudiya ti rero twe twari tuje kukubaza ko wogira ubwo buntu ko woba wo kwizera kuja hanze atuzovyumva avuga yuko babagiye kurongorwa n'iki nimbwa ndavuga ati ntaco yambara Imana yavuze ntegezwa kugenda izo mbwa ndazibonere hari gihe nubwo noja Imana yoca nyene mu kunyishura muri zambwa nyene Imana ikanyishura ndavuga ati sawa niho navuga ati ego ndemeye kandi murakoze nkicemera mvuze uko nyene nta nikibada nagira je kuvuga ngo norondera passport oya ico gihe rero Imana abo bantu bacakura ibitambara mu ntuzeya mu mashakoshi baranyambika banyambika ikanzu banyambika ijiribabe baca bampagarikana ati hagarara ifoto ya mbere igice yindi nyene yose bahejeje kumfoto ya cambara ati rero ga twe turagiye nta bantu benshi twashaka dushaka abantu bagera kuri 4 abandi turabifitiye rero akiri nimero yacu turaza kukurondera duhe nawe yuwawe sinanzi ngene aho baca mu gutanga inimero ndabahereza azirabira barazitora bazitera bacambara ati umwanya n'umwanya turaguhamagara tisawa jeca nguma ngaho shima Imana ndafukama ndashimira Imana ndavuga ati Imana uratwenza urakoze ndabibonye hariho ico mbonye ego maze gushima Imana niho nagira uku nza numva telefone mejeje gusenga numva barandondeye ngumanuka nguze ngaha kuri Avemari ngo uhashitse ngo akumashuru ucuhagarara ngo turaje kugutora rero ndamanuka ndahageze ndatelefona ati nashitse baca baza kuntora baje kuntora bacantwara muhiri wabo ico gihe waba afise intebe nkizi yaba ari umuntu w'umutegetsi cane shitse nsanga hari izi ntebe nkishika kwera izi ntebe sinarinda zimenyereye bantu b'Imana nshitse bampa kaze ngwicara nicaye muri za ntebe nkumva menga noba nje gucafuza iki intebe z'abandi ndicara
nicaye ngira uku aca anjana mu kindi comba nkoye mu kindi comba uwo mumere nsanga y'abamama rero baryamye baca badusohora batujana ku bipimo badutwaye ku bipimo tw'abantu 12 batanu barakwama ariko je ibintu vyiwanje biguma ku murongo basanga nta kibazo na kimwe mfise hageze ngaho bukeye hari kwa Mungu bukeye kuwa mbere ngo nimunyaruke muje muri pave tugenda muri pave pasiporo ku mugoroba ngo zasohotse kuko ico gihe pasiporo ntizateba gusohoka ngo zasohotse ati rero ga mwitegure kugira ante gufata urugendo ico gihe baca bariko baradusuka amamenshi mwiyo nzu y'uwo mugore burinda buraca bukeye nari mfise umwana uwo mwana agira 4 yari afise nk'amezi 10 yari umwana muto cane uwo mama cavuga ati rero we kufise umwana muto akira amafaranga makenya usigeyo kugira ane kumugurira amata ico gihe twagiye ari 8 z'ijoro niyo baza kudutora twagiye n'imodoka gushika muri Kenya imisi 3 turi mu nzira tutarashika dushitseyo dusanga abantu ni beshi barindiriye kugenda amazi amezi 4 amezi 5 amezi 3 ico gihe twarungikwa n'umugabo yitwa Abudara abamama beshi baje hanze bacamwumva bakorana n'umudamu we yitwa Mariamu barabarabo ico gihe rero ga ico gihe hageze ngaho turagumaho abantu baraguma mu bwo buzima beshi biratinda yuko twogenda amaviza atinda gusohoka turatinda kuronka ababosi turaguma mu bwo buzima turya uwabigo turya imboga zitwa sukuma turaba mu buzima bugoye cane hageze ngaho je nari ndahamaze indwi 2 bakaguma baza guhamagara burira indege nanje nkaguma ndi mu gipfungo nibutse Imana wibuke ukabura Imana wavuze wankuye hariya nkaba naje nkashika muri Kenya niki nigitangaza ca mbere kuko sinari nzi ko nzoshika muri Kenya rero ko ribitangaza n'ubu mvaha muri Kenya ngirente nje hanze ndasavye nta yawe ntindize rero hageze ngaho turaguma ngaho muri Kenya turi ku mboga zitwa sukuma turya sukuma n'intuze ya n'imboga zitwa yambarika sindazibuka izo mboga twaziga ari ibintu bigumaraye bigumaraye cyane twaziga zidahiye tugumye ngaho turaguma mu bwo buzima kandi mu kurya twarya dukarana twari beshi baje guhamagara umucugira kane nkwije ukwezi ukwezi kwaburamwe imisi 3 yego baraza barahamagara abantu naguma mfata ibifungaho ndi senga nibutse Imana none kamana ibi bintu ko natevye kuva ngaho ukwezi kugomba gukwire wambara ko ukwezi kuzoshika nashitse hanze umbwira n'ahantu nzoja ko bazofata neza none ko ibintu vyatevye maze umwanya munini ya cyane ndi muri Kenya ncira inzira ntume subira hehe mu Burundi sube muri bwa buzima mugandike kwicara aha abana bazi ko nagiye hanze atakintu ndiko ndakora yego hageze nkafata igifungo c'imisi 3 abandi bakamanuka kurya twari mu nzu ya etage abandi bakamanuka gufungura je nkaguma ndi ngaho nkababwira je ndi mu gipfungo bavamwe bantangira raporo ngo mafata ibifungo ngo nzohava mpfiraho ico gihe rero bacaza guhamagara umucugira kane baje guhamagara umucugira kane nari njyanye ndi mu gipfungo baratuvyura ati mwese mumanuke kwiyumviriza amazina bagenda je barambyura ndavuga ati nukuri nta nguvu ngira reka njyame izina ryanje nitwa naka nimwanyumva muraza mumvyure mumbarire baragenda bagiye barahamagara uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu izina ryanje urumva ukwezi ntikwari bwakwire kwaburamwe hafi ndwi imwe zanumva baje biruka ati Solange si we watego ni jewe ngurahamagara uri mu bagenda reka baca reka ngo nukuri uri mu bagenda urumva ndavuga ati ndi mu bagenda gute kandi hari habona sanze ngaho bataragenda nanje ndi mushasha atanu ukwezi ndakwiza nogenda gute hariho n'abamaze amezi 2 amezi 3 bataragenda wewe ngo ni wewe okay ndamanuka manutse uwo mugabo yitwa Abudara cavuga ngo nakaninde ni jewe genda utekere ibintu byawe byose nguze ngo tugende twari abantu 9 turatekera ibana mbona ukuboko kw'Imana
benshi bambwira ngo nuriye indege nzoca nsara bivanye n'ubuzima navukiyemwo kuko benshi bari bazi ko ntegerezwa kuzoba umusazi nkuko mama yari umusazi benshi barakunda kuvuga ati wewe uri umusazi ahubwo ntukomeye nawe nabariye ko ngiye hanze yego nawe nabwiye ko ngiye hanze yambara ati uja hanze tahugura umusazi tivyo ni bya bisazi byafata mama wawe kuko mama wanje yari umusazi neza neza yariruka pana bimwe byo kuvuga ngo umusazi ki benshi bacavyibukira muri Bubanza canke muri Gihanga mbo baca banyibuka mama wanje yitwa Sinzobashikira Anita benshi kugira muce mumumenya yari umusazi yariruka yatora amakopo benshi rero bakavuga ati ngo wewe ngo niwurira indege ngo kwirya esikaya ya mbere ngo uzoca wiruka uba umusazi ngo uzoca usara ngo nta bana bavutse ku basazi ngo burira ngo indege ngo nabo baca basara ivyo nivyo bambariye benshi akamara none hoho uja hanze ufise amashuri angahe ivyo ndabwira abantu b'Imana vyarabaye mukeneye ubuhamya nogenda nkakora ikiganiro ndiyo mvuka ababanyi mwovyumva ingene yabivuga je mbona uko je navutse ku musazi umusazi akwije ibisabwa nyene yego ico gihe nari mfise ubwoba nyene bwo kuvuga ati noneho ivyo bambarira bizoba turagenda tumaze kugenda turashika ku kibuga c'indege mukura twagenda bigoranye kuko baradufata cane je nabaye nimero ngira mu bantu bagira nka kabiri bagiye mu Barabu kuko twagiye kuri passport z'imyaka 5 twagenda baduhiga polisi dufashe twarapfungwa tugasubizwa inyuma ico gihe dushitse ku kibuga c'indege bantu b'Imana nta shure na rimwe nize sinzi gusoma sinzi kwandika mugabo ubu hariho bimwe bimwe nagenda amenya byo gusoma no kwandika bukebuke bivanye n'ukuntu nza ndagenda mu bihugu n'ibindi ubwenge buraza cyane yego hama ico gihe baraduhamagara bahamagara umwe yagira ngo nyaruka kugira wurire indege baraduhamagara baratugongera ndayibonaho indege iri ndavuga mana yanje we umfashe ego simpave nsara nkuko babimbariye abana b'abantu bo bivuga bagahindukiza gaca mu bindi bintu bakanshiramo imiyaga mibi nkasara bikaba ariko we uri Imana iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera uri Imana iyo uvuze ati nje kukugira neza ubuje nyene kugira neza rero nshaka hanye naha uyirekane nk'Imana aho nari hose naguma senga nubwo nari mu ndege naguma senga esikara ya mbere ndayurira ya kabiri ya gatatu iya kane ndashika indani mu ndege uricara ndicara kuko ico gihe twakirwa n'abakobwa beza basa nawe bafise imishatsi nkuko kiwawe nyene baratwakira baratora passport yanje barambaza mu Congereza ndabura ivyo nishura aca bararaba inimero yanje inimero nicarako yo mu ndege baratwereka ati bandanya uku wewe urudome rwawe ruraha aho ubona urudome rwanditse uku niho wicara turagenda hongera njugumira agasakoshi bantu b'Imana nagatwariye mu maboko nagafashe nkuko narafashe ngo nagumije n'ubwoba natwe no gukura n'ibirato unabifate mu maboko kuko numva menga ubuzima ngiyemo ntibuzokoroha bana ndafata agasakoshi nakaguma turabandanya turagirante turagenda niho twashikira uwundi mwigeme aratwaka intuzeya atwaka amatike y'indege araraba aramfata ukuboko aranyereka ati we wicara aha ico gihe nsanga rero inimero yanje yaguye heye kwidirisha ugende ndirahira ibyo hanze ingene bimeze wa mwana w'umusazi bana ndicara ndageze mu kirere muzosubira indege harya nyene igihaguruka kuko Imana yari yambariye tukabona wuri ugishika nyene wicaye ku ntebe uzoca ubanza ushima Imana hama uca usenga ugira ahantu usambuza imyuka mibi yo mu kirere imyuka mibi y'abadayimoni imitego y'imitezi bogutega abotongera ibintu ugenda urasenga maze gushika ntangura gusenga harya indege itanguye kwarara nyene ngo ihaguruke kurya kuntu izunguruka benshi mucamwo bibona itanguye kwarara ngo ihaguruke noneho numva ikintu umenga kirahagurutse rero kiridugije ngo kiduge nyene muca muvyumva rero nca numva ubwoba nca numva n'akantu gakubisa hagati mu bwonko ngo tibasire ndasaze
niko naciye mvuga mbwira uwo turi kumwe ati ndasaze rero karabaye. Mhm. Uzi ko ihagurutse nje numva akantu kadoze hagati mu bwonko. Wa muntu ati n'ubwoba. N'ubwoba ateye. Teka ngume nsenga. Yandagira haguruka tugenda tubona ingene inzuzi ukuntu inzu zigenda zibutuza duto. Tugeze hejuru mu kirere ndabe hasi yo nkabona menga hasi handi hasi tubona. Urabona turi hasi ko turaba hejuru ngo ni mwijuru hariya tukabona bino bifunga vyera ngo ni mwijuru. Tugeze hejuru mbona hasi rero hasa niki hasa nuko hoba ndi mwijuru hoba ari mwijuru. Rero hageze ngaho turabandanya ebana haragira igihe baduha ifungurwa biranka kondya ubwoba gusa nguma ngirwa bene uku ebana nkafata intebe nkagumya ntivyari vyoroshe bantu b'Imana. Najugumira mu maboko nkajugumira mu maguru nkajugumira nkabura amahoro. Haragera igihe rero yarara turagira nte tururutse tugenda ahantu muri transit kurindira amasaha agere twurire iyindi. Imana igira neza abantu b'Imana. Hama tugishika tuca dusanga twicara isaha imwe iyindi gaciza. Baraduhamagara ati abantu bagiye hanaka burire. Kuko je Sauda nagiyemo nashitse ngiye mu ndege zitatu. Hari kure cane hari ahantu kure gose. Turagenda indege ya kabiri twurukije ya gatatu turorira dushitse muri Saudiya. Dushikira ahantu baraza kudutora tujana hano mu gisare kiduhitiramwo ahantu kuri Maktaba. Beshi barahaza ariho kuri office turashika dusanga abantu ni beshi barindira aba boss baza kubatora bamaze ukwezi bamaze indwi zibiri bataraza kubatora. Mugurumva ko Imana yari yambariye ati uzopfa gushika uzosanga nishikiye umubosi wawe uzosanga yashitse. Ntuzigera wicara no hasi kandi uzopfa gushika mu iyo nzu y'umwarabu. Ikintu ca mbere bazoguha ni fone. Ikindi ca kabiri bazoguha impuzu. Ndavuga tego Mana. Twinjiye mu iyo nzu urumva izina nitwa Solange. Nkaguma numva umuntu ahamagara ngo Solange. Solange nubwo ntizi nivyo batari vyabisazi vya mama. Je ndumva Solange ni Solange. Baronga barahamagara mbwira aba mama nasanzeho abarundi naciye menya ndabwira ati barampamagaye. Urumva barashaka kubona mu babanyi ukabona umuntu amaze ukwezi utamubona kumbe yaracomotse. Ndavuga ati je nije bariko barahamagara Solange. Wicara hasi shango ngo tuve hejuru ngo dukure ngo dukura ku gasusu hejuru ngo ni wicare. Urabona yuko wewe ngo wobanga ari wewe rero ngo uje ngukunzwe mu Barabu ngo bocaza kugucanga utaraye na rimwe ngaha. Ndavuga ati je naje ku rutonde rw'Imana. Imana niyo yanzanye ndazi ubu Solange ni jewe. Ngo si wewe ngo ni wicara. Okay. Aho nyene nkicara nza numva ngo Solange. Wa muntu acarugurura. Yugura bukebuke. Nanje nari nagavye n'agashakoshi imbere aha. Mpagaze ndindiriye ndabo umuntu bahamagara Solange. Zamura wa mwara baraje. Ngo wewe mucarabu. Jewe ate urumva ni icarabu sinzi ni rurimi na rumwe. Afata ukuboko arambwira ati ni wewe arangwa mu nda kuko aho hantu nahitiye barankunda cyane. Angwa mu nda atora ishakoshe arantwaza yari umupapa w'ivyanwa bigerino imishatsi ca ntangura kurira. Ndavuga ati rero noneho karabaye ubu yanguriye zambwa aje kuntorera zambwa. Aha rero we waranezerewe kubera rose umugore w'imbwa yiwe. Cere ndagowe ntangura kurira. Babandi nyene twari kumwe ko bambwira nicare bacavuga ngo we Solange urahiriwe wewe ngugiye ahantu heza. Ugiye ahantu heza cane gose. Uwo munsi nyene bafata ukuboko tururira imodoka turagenda. Mbona shikiye ahantu hari bwigere mbona muri Bujumbura canke muri Burundi. Mbona mpitiye mu nzu igeretse gatatu. Inzu nziza cane hasi nyene udutapi tw'ubwatsi. Ndashika umugabo araje imbere arambwira tugeze mu nzu turi ku nzu ya mbere ambwira ngo ninje imbere. Ndambwira nje imbere ahantu ntazi ndanga. Atangura gutumura itabi arintumurirako. Yakwega itabi akarintumurirako. Ndavuga ati mw'izina rya Yesu cere ndagowe Mana ngo je imbere ndatinya no kuduga.
aca afyonda duca muri ntuzeya muri lift arafyonda nyene turinjira duca duserukira hehe ku karyango twasohokeyemo kari kicayemwo madamu nyene ari muri saro mbona n'urumama runini cane aca arubwira ngo urabe ngo umukozi wo mu Burundi ndamuzanye mu Carabu kuko sinobivuga mu Carabu kuko hariho bamwe batobimenya aravuga ati ngwino urabe wa mukozi araje Solange caraza ngwa munda wa mumere anguye munda ndicara banyekaho nicara umukozi nanje gusubira yari mu Bangladesh araza nga ndamutse amusubiza inyuma bamusubije inyuma mabuja arazana indya imikati icayi arama ngomwe apeti sinari mfise namba nari mfise ubwoba bwinshi kubera naguma nibaza ataha nizambwa mwijoro baza kumpa hageze ngaho niho rero nicara heza akanya numva bambariye ngo zana inimero namba urumva kutiga ni bibi kuko namba ugiye kubisigura urumva ko ari nimero ariko nanje kwe ntari nize sinumva namba icarico nguma ndicaye barambwira ati zana inimero bambwira zana inimero y'umugabo wawe ukuntu bavuga umugabo wanje sinamenye ivyo arivyo ukuntu bavuga mama sinamenye ivyo arivyo niho bacakoresha sinye bakoresheje sinye ndumva ko banyatse inimero y'umugabo ndayizana ngo telefona mama wawe ndavuga mama wanje kugira bikunde mbeho navuga ko mama ariho ndatanga inimero telefona abasaza ba mama ndababwira ati ubu tuvugana ngeze hanze umusaza wa mama arambwira ati nyene waragiye hanze atego ngo ntaco Imana ikuja imbere reka dusenge turavugana nabo umwanya munini yakuri apere nyene apana WhatsApp kuri telefone direct turavugana nabo duhejeje kuvugana ngo vugana ngo n'abana bawe ndabwira wa mukobwa wanje wa mbere w'umukobwa timushima Imana ndashitse hanze menga nibereye muri Edeni mwijuru tirero ubuzima ngiye kubahindurira abana banje mukundane mufatane munda ntiyagira uzokwanka uwundi abana atego ego mama ndaguma ngaho gumye ngaho atani umunsi urahera mbona banzaniye agakarato sinari bwabone karato ya telefone ingeniza barampa ikarato bampaye ikarato ndasambura nyene urazi umuntu akiri mushasha nagitabura nyene n'igihababo nyene co kumenya ikintu kiriyo ndatabura nagitabura nabi nca sangamwo nca sangamwo fone iyo fone Imana yari yambariye ko bazohita bampa Samsung nca sanga niyo nyene bampaye ndavuga ati Imana ashimwa Mana iyo telefone bayimpaye bacanjana mu cumba kiraho bampa impuzu bari banguriye impuzu barambwira nipime ndipima sanga ni vya bihuzu vy'ibishagara benshi barabizi ibipantaro n'ibishati bisa ndipima sanga ni impuzu zinkwiriye ntangura kwishima ndavuga ati ndatanguye kwambara nkuko ntambara urazi umuntu yambaye atari bwambare neza usanga menga ikintu kimeze gute ni ibintu bimwe ntogirane nakubwira ivyishimo vyabaye vyinshi hageze ngaho nkicambara ndazikuye bambwira ngo ndazikura ngo nambare zimwe ziwanje ico gihe tukigenda impuzu waba watwaye baca bazikwaka wasubira kuzibona ari uko ugizente ariko wimirije gutaha rero nca nsubira nambara kagakanzu kwe ngeyo rya mbere ndakambaye kari kakiri gashasha nakone nari nkigakunze nsubira kukambara ndakambaye rero bacambwira ngo yanga mbara zirya ndambara zazindi baca baranjana ahantu ndyama ndaruhuka namaze imisi 2 nduhutse rero imisi 2 iheze ndakora akazi mpejeje gukora akazi nkagenda nkaryama nkaruhuka kuko aho hantu nasanze ata mwana mutonya bafise nasanze hari abakobwa babiri b'inkumi ndicabibuka nubwo haciye igihe kininiya ico gihe uwo mukobwa wa mbere yitwa Amani yari afise imyaka 20 ari umunyeshuri uwundi nawe yitwa Huda niwe yamukurikira ico gihe rero nibo namesurira nkarondera ivyo kurya ndabaho mubwo buzima nkwijindwi bimwe Imana yavuga bica biraba kuko Imana yarambara ati nta kwezi kuzokwira bataguhembye hageze ngaho mwizo ndwi zibiri
numva barambajije ngo inimero yiwe nashize kuri konti urumva sinumva urwo rurimi rw'Icarabu naca mbanza nkarondera umuntu amaze igihe nkabimuga ivyo bambariye bacambara ati Solange aho hantu uri hameze neza bashaka kuguhemba bampemba ukwezi kutarakwira tego kuko mu kumpemba babanje bansaba amafoto y'abana harya turakora ivyaha ariko icaha ukoze wipfuza kubaho neza ukagikora atabwo wishe nibazo gisabiye Imana imbabazi Imana yakubabarira cyo gihe ncampanga umuntu yari afitiye abana banje bambika uduhuzu tumeze nabi mu dusabe twaboze baca bambika uduhuzu tumeze nabi kuko nari imeze nabi nari nkenye timuce mwajana kunzu ya nakaye ubwatsi mubicarikeho mubafotore mu bambi barabansabye rero Imana yampaye ubwo bwenge bwo gukora uko kumba Imana yagombe ntabare kandi abana bari bashonje nta kintu bari bafise bafungura bacara bafotora barabandungikira bamaze kubandungikira ndamwereka mabuja babonye acatangura kurira acambwira ngo turi ba masikini aho hambere hahise Mutangwe muri Roy TV Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe Ico utarabona uterekwa n'ukuramba Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV N'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV